Ikiringo cari kinini, yewe kinini cane pe, cari kihaciye intambara ari nyinshi. Umunezero ubu niwo uharangwa. Aho ni muri Liban, neza na neza mu za Hezbollah, amajaruguru ya Liban, muri Beirut. Rero dukomeze inkuru. Umunezero ubu wahasasagaye. Nyuma yuko batangaje ijambo cessez-le-feu, ubu ni umunezero. Kare yari intambara, zari indwano ziguma zihaca z'urudasiba. Wari umubabaro, imiryango yakomeza ibura ababo. Ariko kuri uno musi, ubwo batangaje ijambo cessez-le-feu, risiguye ati intambara irahagaze. Neza n'umunezero, abantu benshi bari guhunguka bagaruka mu macumbi yabo. Dukomeze ino nkuru, ufite subscribe, like na partage, commentaire turacazikeneye. Tubibutsa ni kuri Kiyago ca Boss TV, wa wundi muracari kumwe Irakoze Jodasa. Dukomeze ino nkuru. Vyose vyatanguye ryari, haraheze igihe kitari gito, yewe kitari gito cane pe. Aho intambara muri Hezbollah, mu majaruguru ya Liban, muri Beirut hose intambara yari injojo. Gwari urufaya rw'ibisasu bikomoka muri Israel. Iyo ntambara yatanguye kuva kare. Ariko ubu nanone dukomeze no nkuru. Vyonda subscribe rero tubandanye. Ubu intambara yahagaze ivy'integanyo, ntawe ubizi. Tugaruke ku makuru yatangajwe na France 24. Aho France 24 yatangaje ano makuru. Yatangaje avuga ati tukurikirane umuenvoyé spécial canke umutumwa muhire yatumwe muri iyo ntambara. Aho yakomeje avuga ati nubwo muri Hezbollah, muri Liban hose ari umunezero, Israel ntabwo banezerewe nkuko banezerewe muri Hezbollah, Liban hose. Eka siko biri muri Israel. Eka ati tugaruke mu nkuru kandi. Aho muri Israel abasirikare babo baracari mu majefu ya Liban. Nuko umukuru wa Liban yategetse nta muntu agomberwa kuja kuba majefu ya Liban kuko ntibizera neza ko abasirikare baho bari kuvayo. Abasirikare baruzuye mu majefu ya Liban. Iyo niyo nkuru tugiye kubandanya. Kanda subscribe, like na partage. Ino nkuru yabaye inkuru nkoramutima. Umunezero hose wari uharangwa, bimuka. Ubwo n'amasasu yavuze mu gitondo ca kare muri Hezbollah, muri Liban. Ayo masasu yari y'umunezero kuko cari gihe kinini batabona ababo, abahungutse benshi bagiye bishimira uguhunguka. Wari umunezero, vyari bibabaje cane ku bantu babuze. Ariko igisirikare ca Israel coco kiracari muri Liban mu majepfu na cane. Ayo akagaruka aba amakenga. Ubwo ino ngwano yari kuba yahagaze burundu. Ico nico kibazo benshi bakomeza bibaza. Ati bega Benjamin Netanyahu yihindukije ku kirago. Benjamin Netanyahu ntacari bivugako, ariko ujejwe intwarangabo zo muri Israel yavuze agakosa kamwe gusa kazoba muri Hezbollah, muri Liban, kamwe kangana n'inyugutu kazotuma Israel isubira gutera Hezbollah, kandi ntibizoba vyoroshe. Ariko none tukomeze no nkuru. Hari igihe c'agatondo niho bumva ati hariho trêve, ico bisigura ko intambara ihagaze vy'integanyo. Muri ico gihe abantu bakivyumva ku matelefone yabo bahise bahunguka bava iyo bari bacumbise mu kunyegera, none baca baruhukira mu macumbi yabo. Ubwo leta ya Liban itari bwanavuge yuko intambara yahagaze, bo baciye bahita baje ari umunezero mwinshi, banezerewe, imiduga yuzuye ibikapu vyabo, impuzu, ibindi. Benshi baje ari umunezero. Bashike muri Liban
bumva amakuru mabi y'ababo bagiye barapfa, barize amosore yari menshi. None dukomeze ino nkuru, iyo bagarutse ubwo intambara ntizongera kuba nk'uko bivugwa kuri France 24. Umwe mu bahawe ijambo yavuze nti amakenga ni menshi kuko turabona ko muri Israel intambara bobo basa nk'uko batayihagaritse. Tukomeze tubabwira nuko muri Israel ntibatekanye, muri Israel ntibanezerewe, ntawuzi reaction igiye kuba. None ubu ko Israel itekanye atamunezero, intambara ko ihagaze kuri bose, ubwo ntirikibaraba ku mugono. Byose byakomeje biba byiza kuva aho batanguriye kuvuga ko intambara yahagaze. Umunezero muri Hezbollah wari wose, nta numwe atashimye iyo ngingo. Eka na Donald Trump yashimye iyo ngingo iriko iba yo guhagarika intambara. Umunezero mu mabarabara wari wose, nta numwe atari kunezerwa. Ubwo bwakeye mu gitondo babona nta gisasu na kimwe kigiye kuvuga, nta na kimwe cavuze pe, kuko kare wavyuka kare wumva bomboranya ati hirya hapfuye umuntu, hino hapfuye undi. Ariko ubuhoho wari umunezero, bavyutse ari umutekano, impundu, amarembe. Ubu rero benshi bafise ubwoba, biyumvira ati ubwo niko ari kubahuma amaso kugira ngo babanyanganirize hamwe. Ariko none Donald Trump na Netanyahu bigezehe? Ubwo Netanyahu we yavuga ati intambara muri Hezbollah izoguma ikomeje, Donald Trump nawe ati intambara ngiye kuraba uburyo bwose ihagarara. Dukomeze no nkuru tubabwira byinshi uko biriko vyipasa canke biriko bibandanya muri Hezbollah, Liban hose. Amakenga aracari menshi ubwo igisirikare ca Israel kiri majepfo ya Liban, amakenga ntiyobura. Nuko muri Hezbollah, abanya-Hezbollah, abanya-Liban bose bategetswe kutaja kuba mu majepfo ya Liban kuko batarabona neza iyo biriko bija. None ubu abasirikare ba Hezbollah bobo canke ba Liban bazova mu majaruguru ya Israel ryari? Canke abasirikare bo muri Israel bari mu majepfo ya Liban bazosubira iwabo muri Israel ryari? Ivyo ni ibintu bidafata umwanya umwe ngo umunsi umwe, iminsi ibiri ngo babe barimutse. Ni ibintu bigenda bibaho buke buke. Ariko twizere ko mu majepfo ya Liban intambara itazongera kuba. Neza na neza ubu abanya-Israel ntibanezerewe, bakomeza basaba imfungwa zabo bapfunzwe bari muri Hezbollah ndetse n'abandi b'abanya Hezbollah canke abanya-Liban bafungiwe mu majaruguru ya Israel. Iyo nivyo bakomeza basaba, insubizanya z'imfungwa. Komeza mfyonda subscribe, like na partage ino nkuru, tukomeza tubazanira inkuru iri ku mwanya. Nta byinshi tubabwiye, tubaye tubabwiye bikeyi mu byo tumaze kubona. Komeza mfyonda subscribe, like na partage. Mbega wowe uri kudukurikirana ubona uko atari guhuma amaso abanya-Liban? Naho ubutaha murakoze.